wotubwira ikivugo ca Ipendo Sound? Ikivugo kuzana umuntu wese kuri Kristo, kuzana umuntu wese aho yexperimenta guhimbaza ko kuri. Geme bane. Umbwira amazina atatu uzi y'abantu bari muri Ipendo Sound. Ego. Nzi igira ubuntu. Flora Jackson. Nibitanga Flavia Ornella. Abandi nabo nzi neza amazina. Kunze Ipendo Sound? Cyane gose Ipendo Sound ndabakunda nabo barankunda n'umuryango wanje numva nyene nguwe neza ko haba. Ndashaka kukubaza utubazo dukenya. Ikibazo ca mbere kiravuga Ipendo Sound yasohoye indirimbo yabo ya mbere ryari? Indirimbo yabo ya mbere. Uratubwira umwaka? Byava bingora korokaza neza umwaka basohoye indirimbo yabo no aba mbesha. Hello la famille bakunzi ba No Repentance na Heaven TV ndabaramukije amahoro y'Imana ije neza yuko muguwe neza aho muherereye nkuko mubizi rero kino ni ca kiganiro mukunda cyane check the mic nkuko mubizi muyishikizwa na Keri Kiantia niyo nzima kandi murabizi ko ndabakunda cyane uno munsi check the mic y'ino munsi bantu b'Imana iratesa uno munsi twagiye ariko harabera live record y'umurwi Ipendo Sound aho yaramutse ishira album yabo ku mugaragaro rero ikintu gihari uno munsi twagendeye abakunzi ba Ipendo Sound kugira ngo uno munsi dushobore kubabaza ibibazo bimwe kuri Ipendo Sound rero tubane kandi birashushe gose ndakuramukije mahoro cyane urameze neza ndameze neza gose akazina kawe bakwita gute ku mazina nitwa Kanyange Evrine niyo mazina y'abavyeyi banyise Kanyange Evrine twagusanze hano muri live record ya Ipendo Sound umukunzi wa Ipendo Sound cyane gose Ipendo Sound ndabakunda nabo barankunda n'umuryango wanje numva nyene nguwe neza ko haba. Ndashaka kukubaza utubazo dukenya. Ikibazo ca mbere kiravuga Ipendo Sound yasohoye indirimbo yabo ya mbere ryari? Indirimbo yabo ya mbere. Uratubwira umwaka? Byava bingora korokaza neza umwaka basohoye indirimbo yabo no aba mbesha. Indirimbo yabo ya mbere Ipendo Sound yitwa gute? Indirimbo yabo ya mbere. Indirimbo zabo ndazize mugabo gutondeka ngo ya mbere ya kabiri ya gatatu. Iyo wibaza yatanguye gusohoka. Naho nzoguta. Umurwi Ipendo Sound ugizwe n'abaririmbyi bangahe? Umurwi Ipendo Sound simava mvuga igitigiri neza kigiza abaririmbyi babo kubera ko hari abo tubona no munsi bako baririmba hariho n'abandi bagenda ku mashure bakaja mu bigo bitandukanye. Uyu munsi urimo abaririmbyi bangahe? No munsi nombre exact yabo navingora. Ndaguha imisegonda 5 urambwira Ipendo Sound igizwe n'indome zingahe? Ipendo Sound 13 muri iyi ndirimbo ndaza kuvuga ijambo hama nawe uraza kumbwira indirimbo wibaza yuko iryo jambo yoba irimo mu ndirimbo za Ipendo Sound negejwe hafi n'amaraso amvugira ahera. Evrine ndagushimire cyane. Murakoze cyane nanje nshimire abakunzi ba No Repentance no Inventive. Yes, urakoze. Sawa. Urameze neza? Ego cyane. Uraberewe? Merci. Akazina kawe witwa gute? Twari Ariane. Ariane nawe tugusanze hano muri live record ya Ipendo Sound. Umukunzi wa Ipendo Sound? Cyane. Ipendo Sound igizwe n'abaririmbyi bangahe? Ipendo Sound igizwe n'abaririmbyi ba 8. Mbega Ipendo Sound igizwe n'abigeme bangahe? Abigeme 4. Umbwira amazina atatu uzi y'abantu bari muri Ipendo Sound. Ego. Nzi igira ubuntu. Flora Jackson. Nibitanga Flavia Ornella.
abandi nabo nzi neza amazina. Mbega ipendo sound indirimbo yabo ya mbere yitwa gute? Indirimbo yabo ya mbere. Nayo nzi. Mbega indirimbo ya mbere ya ipendo sound yasohotse ryari? 2021. Ndagushimire cyane Harya. Murakoze cyane. Ndakuramukije. ego nari ndabaramukije Urameze neza? ndashima Imana gose Kumenga uranezerewe cyane. umunezero nye ntiwobura Okay, nawe akazina bakwita gute? Alberic Inde? Alberic Alberic nawe tugusanze hano muri live record ya Ipendo Sound. Nawe uri umukunzi wa Ipendo Sound? cyane ndi n'umwe wa hafi mu mugwi yego Okay, umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abaririmbyi bangahe? ari byagize umugwi wa Ipendo Sound ni n'umunani. Ipendo Sound igizwe n'abahungu bangahe? Igizwe n'abahungu bane. Wotubwira ikivugo ca Ipendo Sound? Ikivugo kuzana umuntu wese kuri Kristo, kuzana umuntu wese aho yesplimenta guhimbaza ko kuri. Yego. Indirimbo ya mbere ya Ipendo Sound yasohotse ryari umwaka? Yasohotse muri 2021. Ndaguha imisegonde 5 hanyuma uheze umbwire ijambo Ipendo Sound igizwe n'indome zingahe? Amasegonda angana gute? 5. Amasegonda 5 ni indome 8. Okay, ndagushimire cyane. Ego nawe murakoze gose. Kuramukije. Turabe. Witwa gute? Nitwa Etsi. Edsi nawe tugusanze hano muri record ya live record ya Ipendo Sound. Nawe uri umukunzi wa Ipendo? Yego cyane. Okay, nshaka kukubaza utubazo dukenya kuri uwo mugwi. Umbwira indirimbo zibiri zo mugwi Ipendo Sound. Harya ahera basoranye na Victoria Team. Hamwe na Zion. Yariko gusohoka vuba. Okay, ndaguha imisegonde 5 yonyene. Umbwire ijambo Ipendo Sound rigizwe n'indome zingahe? Ipendo Sound rigizwe n'indome 11. Okay. Ipendo Sound yatanguye gusohora indirimbo yabo ya mbere ryari umwaka? Sinzi kare. Nabonye umwaka. Okay, ndashaka umbwire ndakubwira ijambo hanyuma nawe uraheza umbwire indirimbo wibaza yuko yoba irimo. Ijambo rivuga ngo ntaho nzoguta. Wibaza ko iri mu ndirimbo ya Ipendo? Iri mu ndirimbo ya ntaho nzoguta featuring Handsome Shit. Ndagushimire cyane. Turashimye natwe. Ndameze neza. Kuryohewe cyane. Bo, je nako mvuga nti ndanezerewe cyane rwose kubona nashoboye kuza ngaha navuga ko ari irya mbere neze no kumva kuza kuronka akaryo ko gushobora gutazira umwami kandi no guhimbaza umwami kubw'uyu munsi. Okay. Akazina kawe bakita gute? Je nitwa Axel Muhorika. Nawe tugusanze muri live record ya Ipendo Sound. Umukunzi wa Ipendo Sound? Ego. Kandi sanze ndi mu muryango nyene Ipendo Sound. Okay, bisigura ngo urazi byinshi kuri Ipendo Sound. Ego. Indirimbo ya mbere ya Ipendo Sound yasohotse ryari? Indirimbo ya mbere yatangiye gusohoka c'était en 2021. Indirimbo ya mbere ya Ipendo Sound yitwa gute? Iyo nibuka yitwa ahera. Muri Ipendo Sound ubu tubwira amazina 3 y'abigeme baririmba muri Ipendo Sound. Hariho witwa Greta, hariho witwa Flora, hariho n'uwitwa Shalom.
Yes, bakunzi ba Nori Fantasy na Heaven TV, bakunzi ba Check the Mic, tugaruke ku nyishu. Runo rwaruka rwari gushaka kwishura mu bibazo twariko turarubaza aho twabasanze muri live record y'umugwi Ipendo Sound. Turashaka kubabaza kuvyerekeye no mugwi Ipendo Sound, nabo baratwishura. Ikibazo cambere cavuga ngo Ipendo Sound yasohoye indirimbo yabo ya mbere ryari? Ipendo Sound yasohoye indirimbo yabo ya mbere muri 2021 mwaka wa 2022 na rimwe. Kibazo ca kabiri cavuga ngo ijambo Ipendo Sound rigizwe n'indome zingahe? Twabahaye amasegonda 5. Ijambo Ipendo Sound rigizwe n'indome 11. Indirimbo ya mbere y'umugwi Ipendo Sound yitwa gute? Indirimbo ya mbere y'umugwi Ipendo Sound yitwa biriko biraba. Umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abaririmbyi bangahe? Kuri no saha umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abaririmbyi 9. Ngira indirimbo zibiri z'umugwi Ipendo Sound. Ipendo Sound ifite indirimbo nyinshi ariko bari gushaka kwishura zimwe muri izo biriko biraba, ntaho nzoguta, ahera, Zion n'izindi. Ikibazo gikurikira cavuga ngo umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abigeme bangahe? Umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abigeme 4. Ngira amazina y'abantu batatu bagize umugwi Ipendo Sound. Bari gushaka kuvuga abatandukanye, hariho Flavie, hariho Fabrice, hariho Gulan, hariho Abi, Joshua n'abandi. Ikibazo gikurikira kiravuga ngo umugwi Ipendo Sound hari indirimbo baririmbanye n'uwundi mugwi. Mbega uwo mugwi nuwahe baririmbanye indirimbo yahe? Umugwi baririmbanye n'umugwi Victorious Team, baririmbanye indirimbo ahera. Umva ko bimwe mu bibazo bari kwishura nivyo. Ikindi kibazo kiravuga ngo umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abahungu bangahe? Umugwi Ipendo Sound ugizwe n'abahungu 5. Nivyo nizo nyishu bari gushobora gutanga bano bakunzi ba Ipendo Sound twari kumwe aho twari muri live record y'umugwi Ipendo Sound. Ndabashimiye cyane rero kubona mwabanye natwe. Nizire neza yuko n'abandi batari babizi mushobora kumviraho inyishu zimwe zibibazo twari twabajije. Naho mu kindi kiganiro, bye bye.